Nshuti bakunzi muteze amatwi samirizi Black FM kaze murano makuru hagizwe n'izingingo nkuru zikurikira. Ugwaruka ruhamagarirwa kudakoresha imvugo ituka abandi bo mu yindi migambwe muri kino gihe imirije imyamamazo. Naho mugambwe hadere imvuga kuri ngo wisunze ibiharuro byavuye muri Rusama nguzoha abakenyezi bice 50% mu nzego zose haba izitogwa canke izubuhinga. Inyuma y'amezi 19 Sylvia Bongo umupfasoni wahoze arongoye igihugu ca Gabo ari Bongo hatawe mu mvuto hamwe n'umuhungu wiwe ariwe Nurede Bongo ubutungane bwaraye bubarekuye bakaba bari bapfunzwe bagiriza kunyuruza amafaranga y'igihugu. Back to Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. You're now tuned into the #1 hottest radio station in Bujumbura. 94.9, baby. Kwizera Diodone ntwari mu buhinga bw'ivyuma Viviane Manirambona nijengira ndabashikiriza no makuru. Kuri wa mbere igenekerezo rya 12 Rusama 2025 niho hatangura ibikorwa byo gutanga amakarata yitora mu gihugu cyose. Ivyo bikorwa bikaba bizomara iminsi 3 bikazorangira kuri wa 14 Rusama 2025. Nayo bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano bubicishije mu butumwa bugufi bwo mu telefone ngendanwa bugasaba abarundi bose biyandikishije katawosiba kuja gutora ikarata yitora. Umugambwe hadera imvuga kuri uvuga ko mu migambi yawo wisunze ibiharuro vyavuye muri Rusasuma heruka kuba mu Burundi uzoha abakenyezi ibice 50% mu nzego zose haba izitogwa canke izubuhinga. Ivyo byose ngo ni mu ntumbero yo gukuraho ubusumbasumbane mu kwerekana uruhara rw'umukenyezi no kwerekana kandi ko umurundikazi yashoboye kubaka igihugu. Ivyo rero bishikirizwa na Richard Chongera umukuru w'umugambwe hadera imvuga kuri mu kiganiro n'abamenyesha makuru cyo kuri wa 10 Rusama mu gisagara ca Bujumbura. Tega yompi Richard Chongera. Ruri n'umwitwariko mwinshi wo kunganisha abantu umuntu akaronka ico abereye kandi ntakumigwe. Uwo mwitwarariko ni ntasubirizwa twisunze ibiharuro vyavuye muri Rusasuma yo mu mwaka w'ibihumbi 2024 vyerekana ko abagore ari ibice 52 n'ibice 2 kwijana mu gihe ugereranije n'ibice 47 n'ibice 8 kwijana vy'abagabo. Urunganyo rushasha rufise ivyumviro bishasha bw'umugambwe adera imvuga kuri ruzoshiraho itegeko riha ibice 50 kwijana abagore mu nzego zose haba izitorwa canke izubuhinga ku nzego zose za politike n'izintwara. Ni murako kigo kadasanzwe urunganyo rushasha rufise ivyumviro bishasha bw'umugambwe adera imvuga kuri rushaka gukuraho ubusumbasumbane mu kwerekana uruhara rw'umukenyezi no kwerekana ko umurundi kazi ashoboye kubaka igihugu kuko uburundi bwifashe kandi buteye imbere. Ni uburundi buha ikibanza kibereye abana bacu cane cane abakenyezi. Urunganyo rushasha rufise ivyumviro bishasha bw'umugambwe adera imvuga kuri ruzoshiraho mu ngiro itegeko ritandukanya inzego zitatu zigize ubutegetsi: urwego nshingamateka, urwego nshingwa bikorwa n'urwego rw'ubutungane. Kandi ruzoshira mu nzego za leta n'izishamikiyeko abashingantahe n'abafasoni babishoboye mu bibanza bibereye no ku mwanya ubereye. Kubijanye n'ubutungane kuri bose no gushigikirana, urunganyo rushasha rufise ivyumviro bishasha bw'umugambwe adera imvuga kuri ruzoshiraho itegeko rishinga sentare nkuru y'ubutungane la Haute Cour de Justice ifise intumbero yo gushengeza abategetsi bakuru bari mu mabanga akomeye y'igihugu mu gihe cose bagize ico bagirizwa. Urunganyo rushasha rufise ivyumviro bishasha bw'umugambwe adera imvuga kuri ruzoshiraho itegeko rishinga ikigega cyo gushumbusha abahuye n'ihohoterwa rifatiye ku mabi akogwa afatiye ku gitsina. Nayo umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD Reverend Kuriyo yemeza ko abanyepolitike batawe ko badasangiye ivyumviro
batahuye ko badasangiye ivyumviro vya politike badategerezwa kuba bansi. Hakaba rero hari kuri uyu wa 9 Rusama ku mugwa mukuru wa politiki Gitega mu birori vyo gutanguza icesi imyamamazo y'amatora Burundi bwimirije mu kwezi kwa Ruheshi, bikaba vyuguruwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Tega yompi Reverend Kuri. Twaratahuye ko abadasangiye ivyumviro vya politike badategerezwa kuba abansi, ahubwo turuzuzanya ubudasa bwacu likaba iteka ku gihugu cacu ciza cy'u Burundi. Hariho abiyibagiza canke bigira impumyi, ariko barundi kazi bene wacu uko biri siko vyahoze. Aya mahoro ntiyizanye, nta murundi atazigana ko Imana yatabaye uburundi n'abarundi ibicishije mu mugambi wacu mwiza wa CNDD-FDD. Umugambwe CDP nawo uratera kamo hugwaruka kudakoresha imvugo ituka abandi bo mu yindi migambwe. Muri kino gihe abanyepolitike bimirije kuja mu miyamamazo. Ivyo rero bishikirizwa na nico nkuru harongoye umugambwe CDP inseruka rukamvye mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa 9 Rusama. Tega yompi nico nkuru harongoye CDP. Akabutera ugwaruka kw'inseruka rukamvye barazi imvugo ya CDP. Imvugo y'umugambwe w'inseruka rukamvye ni imvugo itababaza. Tuvuga imigambi yacu, tuvuga ingene Burundi bugiye kwinjira mu ngungo ya 4 yo gukura Burundi mu kaga, tuvuga ingene twokura abarundi mu buja tukaja ku nzira y'iterambere. Indirimbo mwazumvise nta ruririmbo na rumwe rwa CDP rutuka uwundi mugambwe. Imvugo nuko dufise imvugo inonosoye, ivuye mu migambi inonosoye, imvugo nziza, imvugo idahamura. Amakuru tuyabandanirize muyavugwa mu gisata cy'umutekano. Mu nama nkuru y'umutekano yabaye kuri wa 8 Rusama ngo hagiye kwitabwaho cyane umutekano w'impunzi no guhamagarira abanyagihugu babishoboye ndetse n'amashirahamwe yo mu gihugu na mpuzamakungu gufasha mu byo bashoboye. Nayo mu bijanye n'amagara y'abantu ngo hagiye gushigwaho amategeko hagenga uburyo bwitwa One Health bwo gukinga no guhasha indwara biciye mu gukorera hamwe hagati y'ubuhinga bwerekeye ibidukikije. Ivyo rero vyashikirijwe n'umunyabanga ntayegayezwa mu nama nkurijejwe umutekano Alfred Inosa Musere. Tega yompi Alfred Inosa Musere. Ku bibazo byo kubabarana no gutabarana, kwitaho cyane umutekano w'impunzi, guhamagarira abene gihugu babishoboye, amashirahamwe yo mu gihugu na mpuzamakungu eka mbere n'ibindi bihugu gufasha impunzi zibuze bitari bike byankenerwa, gukomeza gukorera hamwe kw'inzego mu gikorwa cyo kwakira no gufasha impunzi. Ivyo bigakorwa biyobowe n'ubushikiranganje bw'intware hagati iterambere rusangi n'umutekano. Kubijanye n'amagara y'abantu, gushiraho amategeko agenga uburyo bwitwa One Health bwo kukinga no guhasha indwara biciye mu gukorera hamwe hagati y'ubuhinga bwerekeye ibidukikije, amagara y'abantu n'amagara y'ibindi binyabuzima. Kuronsa uburyo bugezweho ibigo by'igihugu byo gupima indwara bimwe bita laboratoire. Kubandanya kwitwararika no kugwanya ibiza by'indwara mu madistrict amwe bikirimwo, kugumizaho ingingo zo gukinga zose zafashwe hamwe n'ikoreshwa ry'ibikoresho byo kwikingira. Kubandanya no kugwiza itangwa ry'urucanco rw'indwara malaria hamwe no guteza imbere uburyo bwo gushigikiranira mu kwivuza bimwe twita cas d'assurance maladie. Gucungera cane imiti y'abantu n'ibitungwa canke ibiterwa yinjira mu gihugu kugira ntihagire uwuca mu ryahumye ngo yinjize imiti idakwije ibisabwa n'amategeko canke idafise ikimazi. Nyamakuru ngo bifise uruhara mu kumenyesha ingene ubuzima bw'igihugu buriko buragenda muri rusangi. Ivyo bivugwa n'urongo y'urwego rujejwe gucungera ingene ibinyamakuru bikora sense mu nama yo kuri no wa 12 Rusama yahuje abaserukira ibinyamakuru bitandukanye. Esperance Ndayizeye hasaba abamenyesha makuru kuhijambo abariko barashikiriza imigambi yabo bazokorera abene gihugu ngo biyubare guhijambo umwe hanyuma ngo uwundi bari mwime. Nayo nguzo hijambo abatyoza canke batuka abandi wazo bariko haraca kubiri n'amategeko. Ivyo abishikirije mu gihe ejo ku wa 13 aho bukera abanyamigambwe n'abigenga buca batangura igikorwa cyo kwiyamamaza.
Muyavugwa mu makungu naho nk'inyuma y'amezi 19 Sylvia Bongo umupfasoni wahoze arongoye igihugu ca Gabo ari Bongo atawe mu mvuto hamwe n'umuhungu wiwe Nurede Bongo ubutungane bwaraye bubarekuye bakaba rero ngo bari bapfunzwe bagiriza kunyuruza amafaranga y'igihugu hamwe no kwihagira ibintu vya leta nayo ng'abantu bagera kuri 23 baraye bishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho mu gihugu ca Nigeria bikavuga ko vyoba vyaturutse ku mishwamirano imaze imisi iri hagati y'aborozi muri antunga b'abayisilamu hamwe n'abarimyi b'abakristu ivyo bitero bikaba vyabereye mu bisagara bine biri hagati mu gihugu ca Nigeria iyi nkuru twayikejeje radio ya Fransa RFI tukaba twayiteguriwe na Fridi. Ubutungane bwo mu gihugu ca Gabo karaye bufashe ingingo yo kurekura Sylvia Bongo umupfasoni wa ari Bongo yazarongoye igihugu ca Gabo hamwe n'umuhungu wiwe Nurede Bongo Valente bari bamaze amezi 19 bapfunzwe kuva hatembagajwe ubutegetsi bwa Bongo muri gitugutu umwaka wa 2023 bagikurwa mu munyororo bakaba baciye bajanwa aho umuryango wa Bongo usanzwe uba aho bita La Sablière basanze ari Bongo hamaze amezi 19 inyuma yo gutembagazwa ku butegetsi ubutungane bukamenyesha ko butabarekuye burundu bategezwa kuzobwitaba gihe cyose buzoba bakeneye iryo rekugwa rikaba ribaye inyuma y'indwi yari ireheze umukuru w'igihugu ca Gabo Brice Korotero rigingwema yimitswe kurongora ico gihugu nayo ishiramwe ry'ubumwe bwa Afrika rikaba ryari ryasavye irekugwa rya Sylvia Bongo n'umuhungu wiwe igihe bwari buhejeje gukuraho ibihano bwari bwafatiye igihugu ca Gabo Sylvia Bongo n'umuhungu wiwe Nurede Bongo kaba bari bafashwe bagirizwa kunyuruzwa amafaranga bakayajana kuyanyegeza mu gihugu c'Ubufaransa no kwihagira yandi matungo y'igihugu umuburanyi wa Sylvia Bongo akaba yari yamenyesheje ko igihe bari bapfunzwe mu biboro rikuru ry'i Breville bahohotewe nayo abantu bagera kuri 23 barishwe mu gitero cakozwe n'abantu bitwaje ibigwanisho mu bisagara bine vyo mu gihugu ca Nigeria arivyo Ukum Lagos Umanakwan nkuko bitangazwa n'umuryango utabara imbabare wa Rouge abantu benshi ngo bakaba barakomeretse ubu bakaba bariko baravugwa ivyo bitero bivugwa ko vyoba vyavuye ku kutumvikana gusanzwe kuri hagati y'aborozi b'abayisilamu mu muryango w'abafuranis hamwe n'abarimyi b'abakristo bamwe n'abandi bakabona ko uko kutumvikana ko bagufatiye ku madini hagati mu gihugu ca Nigeria amatongo yaragenewe uburimyi n'ubworozi akaba aguma gabanuka biturutse kuhindagurika ry'ibihe hamwe n'abantu bahakorera imigambi y'iterambere bica bituma habaho kutumvikana ku gice kiba gisigaye abajejwe umutekano bakaba bariko bararondera abo barakoze ubwo bwicanyi. Fulgence niyo nemera harakenuye kuri inkuru yaduteguriye nino ngaha rero amakuru haciye arangirira ndabashimira cyane mwebwe mwarimu yateza abiri Dieudonné Kwizera niwe yari karamfasha muhinga bw'ivyuma Viviane Manirambona ntiko ndabashikiriza ndabike banure mubandanye muroranirwa. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura.